On a signé des conventions avec l'OCEA, l'EAC, Zereka, Uburundi bwanije amasezerano mpuzamakungu abwitegura yuko tuva muri libre marché tukinjira muri libre échange. Rambere Ndabayezu sanzwe ndongoye ikigo IEE nje sanzwe ndekirongwa kandi n'umuco no gitangije. Ubwa mbere twitwarise cyane urwaruka ruri mu mashuri ya kaminuza kubera tufite umwizero ko ejo canke hirya y'ejo bazaba bari mu ndongozi z'igihugu. Rero tuvuga tuti reka tubasange ku bushobozi ko arahabwa ku mashuri tubafashe tubongereze ubundi bushobozi kumbure buzobafasha mu gufata ingingo muri kazoza. Muri ico gihe bimaze kubimenya iyo n'ingingo ya mbere. Ubwa kabiri barafise ubushobozi niryo tunga rya mbere igihugu gifise urwaruka bafise itunga rya mbere igihugu gifise muri bwa bushobozi bwo gutera imbere mbona kazoza y'igihugu. Turavye hafi ni benshi cane turiko turaba mu bice bigize igihugu urwaruka rufise ibice vyinshi cane mu bene igihugu. Bwa mbere hoho ni uko umwe wese wanda kumenya ingabire Imana yabushitse ashoboye urwaruka rwicare banze umutima kuzirikanye n'umwe wese ntigire sindabibazwa urwaruka ndakeneye gutera kujya mbona kazoza. Burya nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo imwimakane kazomutura mugihe ikibazo mbega tukamenya gute. Rero urwaruka rworaba aho hantu bumva wese yumva yomenera kugira ngo baci barangura imigambi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Naco gituma abona ijya mbona kazoza igizwe n'amahangiro 22 niburi mu rwaruka ntihabuze umwe wese aho yofatira kugira ngo ijya mbona kazoza ishike. Rero tworosaba kubanza gusoma no kuzirikana ijya mbona kazoza hanyuma
umuntu wese akipanga avuga ati jewe rero kuri nomba ndakazoza ndabona ko ngomba guteza imbere cyangwa gutsimbataza kino gisata kugira ngo nanjye nerere gutera urubanza kwiterera ukifasha ugafasha imiryango yabo bakumva yuko ubwabo bikwije bamaze kuba bikwije wese tukikwiza w'igihugu kiba kimaze kwikwiza iterambere rihera ku muntu rikaduga mu miryango mu ngo hama rikaduga mu gihugu w'iryo muri akazoza